ku bakunzi b'imbonesha kuri vyiza vy'Uburundi RTBB ikaba kandi n'isamirizi kandi ikagira n'urubuga rwa Facebook, YouTube, Instagram n'ahandi hose. Ndabahaye ikaze, ndabaramukije, ndabaha ikaze mu kiganiro Kayangana Mukenyezi, ikiganiro giha akaryo umukenyezi kwirata ivyo ashoboye canke guha impanuro abakenyezi canke ingo zitandukanye mu bijanye n'imibereho. Uno musi rero twagendeye ahari ishirahamwe, narize kurivuga baraza kwidondora abo turi kumwe kugira ngo bashobore kubashikiriza ivyo basanzwe bakora. Kw'izina rero ni Deborah Nakisumba mu kiganiro nkuko nabibamenyesheje, ikiganiro Kayangana Mukenyezi. Rero ndi kumwe nabo twashoboye gusanga ku kivi, basanzwe bari muri bamwe mu ndongozi z'ishirahamwe twagendeye. Reka ndabahe ikaze ntanguriye ku mukenyezi. Ariko mugabo mwumvise yuko ari ikiganiro Kayangana Mukenyezi, murashobora kuyumvira muti mbega none ko harimwo umupapa nawe aja mu kiganiro Kayangana Mukenyezi. Murazi yuko impanuro zitangwa bataraba ngo ni umukenyezi canke n'umugabo, uwariwe wese yakira impanuro ariko arahabwa ataravye ngo ni umugabo canke n'umudamu. Rero reka mpe ikaze ntanguriye ku mudamu ashobore kutwidondora. Murakoze kumpa aka kanya. Je nitwa Mubereza Beatrice, nkaba nize ivyerekeye inyifato, nkaba ndi muri ino shirahamwe CBC, ishirahamwe ryishinze kumviriza kugira dufashe gutorera umuti ibibazo abantu bafise kugira ngo bashobore gushika kw'iterambere. Cyane wikaze uyu no mupapa nawe ashobore kutwidondora. Murakoze cyane kandi mbanje gushimira ino radio na televiziyo byatugendeye aha kuri kino kigo cacu, ndabaha n'ikaze kandi ndabasaba ko mubandanya mutugendera kugira ngo natwe twubake igihugu. Kw'izina rero nitwa Irambona Elize, na jewe ndi umwe mu bagize rino shirahamwe. Yego twashinze kugira ngo igihugu natwe tugiteze imbere bivanye n'ivyo twize, natwe tugira ico dufashije mu iterambere ry'igihugu. Babwiye abakunzi b'imbonesha kuri vyiza vy'Uburundi RTBB ko twagendeye ishirahamwe, mbega murashobora kutubwira ishirahamwe iryari ryo twashoboye kugendera n'ivyo risanzwe rikora? Ego ishirahamwe mwashoboye kugendera ni ishirahamwe riri mu rurimi rw'igifaransa, ariko ndaza kugerageza gusigura naho bitoroshe. Ni ishirahamwe bita BCP mu gifaransa, mu majambo yose ni Bureau de consultance et d'expertise psychologique. Ngerageje kubisigura mu rurimi rw'ikirundi, ni biro bijejwe kumviriza abantu no kugira ubushakashatsi mu nyifato zitandukanye z'abantu, ziba nziza ziba mbi, kugira ngo bashobore kugira amagara meza, hanyuma batumbereze ubuzima biteza imbere. Murakoze cyane. Yego. Twumvise yuko ari ishirahamwe, mbega ryo bari ishirahamwe rihurikiyemwo bande na bande? Uwo kwifuza kuba muri iryo shirahamwe yoba ari inde? Murakoze cyane. Iri shirahamwe ni ishirahamwe ry'abantu bize ibintu bijanye n'ivy'inyifato n'imibano y'abantu. Naco gituma rero ugomba kurizamwo aba yize nk'ivyo bintu natwe twize kugira ngo tuje hamwe dufashe. Ariko muno mwanya nkuko mwatubonye twashoboye kurijamwo turi batatu. Yego turi batatu kandi twize ivyo nyene bijanye n'inyifato n'imibereho y'abantu. Murakoze cyane. Twumvise yuko musanzwe mukurikirana ibijanye n'imibereho y'abantu, mbega abenegihugu mwisunze iryo shirahamwe mwoba mukorana gute kugira ngo bashobore kubamurako, kubera ko mushobora kuba mwarashinze iryo shirahamwe? Neza cyane, murakoze. Abenegihugu baratwamurako kuko iyo bituye kino kigo, twebwe kubera twize rero ivy'inyifato, kugira ngo bagire ubuzima bwiza bashobore guteza imbere igihugu, baje kutwitura turabafasha kuva mu bibazo bari bafise.
tukabumviriza tukabafasha gutora umuti w'ibibazo baba bafise. Ni imigwi y'abantu benshi bashobora kuza kutwitura bene igihugu batwumviriza bamenye ko ngaha hashobora kuza abagabo hakaza abagore hakaza n'abana nk'abanyeshure canke abavyeyi babo banyeshure bafise ibyo batubaza, abavyeyi bafise abana bashobora kuba baranyoye imogi, none abavyeyi bafise abana bagiye mu nyifato zitabereye kugira tubafashe kubagorora. Batwituye rero turabafasha cyane kugira ngo dusanure imitima yabo, kuko iyo dusanuye imitima yabo baca bashobora gukora ibijanye n'iterambere, kuko ntiboshobora kubikora bari mu mwiheburo bamerewe nabi, ngo zirara zirasha, abana babagora baturuka atawumenya aho baca. Turabaha inyigisho zikwiye kugira ngo urwaruka rwacu rwo kazoza rugire inyifato ibereye, dushobore gukora nayo mashuri rumeze neza n'ibindi bikorwa byose by'iterambere. Ego mbega mu byo musanzwe mukora mwoba mu gihe muvuga muti mukurikirana ibijyanye n'imibereho y'abantu, muhoba hariho iminsi muhora muvuga muti turagenda kuri tere dushobore kuganira n'abenegihugu kanaka, musanzwe mubikora gute? murakoze cyane. Mu bisanzwe twebwe aho tubaye mu banyagihugu, n'ubuzi dukorana n'abanyagihugu. Rero umuntu yagenda araganira n'abantu, ni ukuri tutaguhisha, abantu bafite ibibazo byinshi kandi kubitorera umuti si ku munsi umwe cyangwa ku minsi ibiri, kuko usanga abantu bagendana ibibazo mu ngo, atafise ikibazo cyo mu ngo ugasanga afise umwana mugoye, adafise umwana mugoye ugasanga arafise umuntu akuze mugabe munanira inyifato yiwe kungene yo yakira, cyangwa ugasanga uwo babana aramugoye bivanye n'inyifato afise akamubuza amahoro. Ugasanga abanyeshuri bafise iyindi nyifato nayo nyene ikagora abarimu, ikagora abavyeyi, ugasanga umuntu yahungabanye ku mutima. Ibyo byose rero aho tugendera, aho duca, byose turabibona. Naco gituma burya no mu kurinda tuja muri no shirahamwe, nuko hirya no hino twagenda turabona ibibazo byinshi kandi bisaba ko twotorera umuti tugafasha kugira ngo abantu ku mutima baruhuke. Yego bashobora kuduha akarorero nka kamwe mwisunze ati twarakiriye umuntu ameze uku n'uku n'uku, twashoboye kumusigurira ati ibyo biri uku n'uku kubera uku uye bivanye n'ibyo mwashoboye gukurikirana mu kugira ngo murinde mushinga n'iryo shirahamwe. murakoze cyane. Mu bisanzwe imbere yuko dushinga rino shirahamwe aho dusanzwe dukorera, nka jewe ndumurezi, uri kurera abanyeshuri ukuntu inyifato bifata ku ishuri, bakagora bajya bajeje kubaraba abankadre, bakagora directeur, bakagora n'abavyeyi babarungitse, ugasanga umwana yabaye ikigaba, akaba ikigaba muhira, akaba n'ikigaba ku ishuri. Kubera rero abavyeyi babo bataba bashoboye kumenya mbega uwo muntu yabaye uwo mwana wanje yabaye ikigaba bitumwe n'iki, kuko hariho ibihe umwana ashikamwo ugasanga umuvyeyi ntabitahura, hariho akagesa umwana akwegukamwo n'abandi barunganwe, ugasanga umuvyeyi ivyo ntavyamenya. Mugabo twebwe nk'abantu tuba twaravyize turasesangura, tukagira ubushakashatsi, tukabona mbega uwo mwana ko arinda yerekana indero mbi canke inyifato itabereye byoba biva kuki. Tumaze rero kubona ico bivako, twebwe rero tuca dutanga umuti, wa mwana akagaruka agasubira ku mwana mwiza, agasubira kuronka amanota meza. Turetse n'ico urashobora kuvyara ikibondo ugasanga ntikivuga, ugasanga mu bwenge bwaco ubwenge ntibiko buratera imbere, mugabo wahiga ico bivako ukahebura. Twebwe rero urituye kino kigo turakwakira, tukayaga, tukaraba uwo mwana, tukagufasha. Dusanze ari ibintu bijanye n'ivyo twize, tukakwereka igikorwa, hanyuma wa mwana akava mu ngorane. Dusanze naho ari ibintu bisaba ko uja handi, naho nyene tukakwereka umuco iyo uja. Ivyo byose rero vyerekana yuko
abo twakira baba bari mw'iyo migwi ariko twakira benshi mugabo nakararo kamwe mubwo nkunze gutanga tumaze gukorerako uravye umwana aca muri vyinshi rero umwana burya kujya agendana n'abandi agaca heshi nakujya mufata muhira n'ivyo agenda arabona ku ruhande ivyo byose biratuma haba ku ishuri ivyo agenda aracamwo bigira inkurikizi ku iterambere ryiwe mu ishuri nico gituma rero mu gihe umuvyeyi yabonye mwe n'ivyo akatwitura turashobora kumufasha ndetse ntidushobora turamufasha kuko nivyo dukora rero hariho sinovuga ngo byose noca ndabivugira ngaha kuko bisaba ubuhinga ariko yatwegereye tukayaga tukabona neza icokogwa turamwereka akwiye kubigenda kandi akagenda n'ukuri atomokewe kandi akabona neza ko ikibazo umwana yari afise kiriko kirahera sawa murakoze nkuko basanzwe batumenyesheje yuko bafashana cyane cyane mu bijanye no mu ngo aho usanga baja kubaka imitima y'ababa bashoboye kuyishyira hanze ugasanga barayubatse ibintu bikagenda neza kandi mumenye yuko ingo zidashobora gutera imbere imitima yabo y'abari muri izo ngo itameze neza idatekanye turi kumwe rero n'umukenyezi mwumvise kandi ko ari ikiganiro kayangana mukenyezi turifuza kubaza neza na neza ikibazo kigize iminsi canke cama kizazanira abantu aho usanga umukenyezi aho usanga umwigeme agiye kubaka urugo akaja mu rugo mbere wanashima mu gukundana n'uwo bitegura kuzokubakana usanga bakundanye cyane wanashima ugasanga akundanye nabo bavukana n'uwo woye bazokubakana aho turi ku mukobwa amaze gushika mu rugo ugasanga baba bitwa bamwe bavukana na wa muhungu atwaye wa mukobwa canke bamwe bitwa abavyeyi ba wa muhungu ntibagicana uwaga aho no musi bavuga bati basi umukobwa amaze kuja mu rugo ngo usanga swati umuvyeyi inabukwe ntibahuza canke umukobwa ntashobora guhuza na inabukwe aho ushobora gusanga ari zuguru ivyo navyo biba byagenze gute kandi mu gukundana abo bitwa ko bagiye kubana usanga byari amena umukobwa bakamwakira iwabo w'umuhungu bitegura yuko kuzomwakira ari umukazana ivyo navyo biri gute twabifata gute aho byitwa ko umukazana na inabukwe ataho bigera bahuza ubisanga hamwe bahuza murakoze cyane mwavuze akija kubaka bakaba barakundanye neza n'ubu bagiye kubaka mugashitseyo bigahinduka ugasanga baramuhinduriye buno rero hano muri kino gihugu c'u Burundi harya ibintu byose bishingiye ku mico bishingiye ku mico nababwira yuko umuntu agiye kubaka ntaheza ngo yubake n'uwo agiye kubaka gusa aho mu kubana n'abo bantu icyo twakwita cohabitation usanga biza kuva ku tuntu tumwe n'utundi kenshi ugiye kubigendereza ukabiraba urwankugwaye nabukwe n'umukazana rukunze kuva kuko mabukwe ibyo aba yari yiteze guhora aronka ku muhungu wiwe bitera bigabanuka kuko uwo muhungu nawe ntashobora kuba akimuha wa mwanya yahora amuha mu gihe atarafise uwo bavubakana rero ugaca usanga kudatahurana bihera ngaho canke mbese ugasanga n'umukobwa nawe uko yakuze nawe nyene ahabaye badakunda abantu ugasanga nawe afise akantu ko kwigunga ugasanga ashaka ko ashitse yugarira bikaba ivyabo bonyene abo bavukana nabo ugaca usanga nabo nyene ivyo uwo bavukana yahora ashobora kubakorera ntibigikunze ivyo rero ahanini muri rusange nivyo bikunda gutosekaza irya mibano ego nivyo bitosekaza kandi
bagakundwa aho bagiye. Rero na kamere y'uwo muntu agiye kubaka ingene bamuteguye ingene bamureze navyo birazamwo. Niyaba yakuze bamubwira ko ari gukunda abantu, niyaba yakuze abona ko muhiri wabo bimbuye bashobora guhereza uri hakurya w'umutumba azobikora mu rugo. Ariko mugabo ntabatiriyemwe mwashoboye gucishamwo ijambo ngo mukazana ngo arashobora kuba ari wa muntu wa satuntu twanje cyangwa adafite urukundo muri we. Arashoboka n'uwo kuba ameze uko. Hariho ukuntu umuntu agenda arakura nk'ubu ugasanga hariho umuntu akura abona ko atakintu cyo gusohora mu rugo iwabo ngo atange. Aho niho uca wumva ko ababyeyi mukorera abana babo hari ikintu gikomeye cyane cukurera umwana, kuko umwana uramurera umutegura kugira ngo azoshike mu rubigero. Niyashika mu rubigero azoshikaneyo indero wamuhaye, kuko n'ukuri nahazoba basayangana bakundana n'umuhungu agomba kumutwara akaba mu rugo yakuriyemo bitagenze neza, bara abantu bigungira ko abantu badakunda abantu, utabona gasohoka ntabona kinjira ibyo batabizi, nawe ni mwabo murabona amakara atandukanye nabo bashikeyo bikabagora. Ariko n'ukuri umukobwa yakuze neza abona mu rugo iwabo bimeze neza. Nico gituma no muri iki kigo tugerageza gufasha abubatse, turababwira tuti ibyo bintu mubana nabi byafekta abana banyu. Abo bana iyo bazoja hose bizobakwirikira, yagenda kubaka bikamukwirikira, yaba umuhungu yazana umugore bikamukwirikira. Le conflit couple rero birafekta cyane abana. Nkuko twavuze ko kino kigo twakira abantu batandukanye. Mugenzanje yataguye ahera kugwaruka. Aha mu bisanzwe dufasha cyane, turashimigira kugwaruka. Kugwaruka yo ruteguwe neza, rukagira imico myiza, rukagira inyifato nziza, bizoca birufasha no gucagura umufasha mwiza afise icagenderako, ico yubaha nico ashira imbere. Rero burya kugira ngo umugabo n'umugore bubake neza bivana n'ukungene bateguwe bagikura. Iyo yateguwe neza agakura neza afise intumbero, ico gituma iyo bagize ikibazo baza muri kino kigo. Iyo baje rero turabumviriza, tukabaha impanuro, tukabereka icokogwa kugira ngo bamenye neza, kuko naho babubakanye inyifato ziwanje ukuntu nubatswe n'abavyeyi canke ibyo nasumye ku bavyeyi nuwo twubakanye ibyo yasumye ku bavyeyi. Iyo duhuye rero ntidushobore kumvikana canke nitubihurizeko, hari igihe usanga mu gihe ntafashe ingingo kakageso na murondera mfise kangumamwo, nawe akagageso yarondera twakundana afise kakamugumamwo, ugaca usanga rero hama induru. Rero iyo batwituye muri kino kigo tukabumviriza, tukabicarira, tukabaha umwanya, izo ngorane zirahera. Biva kutumvikana bikava no kudatahurana. Iyo mwamaze gutahurana mukabona ingorane mufise, burya umuti uca woroha gutora. Murakoze yego. Naco gituma mu byo twebwe ngaha dukora, kubera inyifato nziza ituma urugo ruba rwiza, ni naco gituma abubakanye bakenera kwitura kino kigo kugira ngo baronke impanuro, ubumenyi n'inyifato ibereye bogira mu rugo rwabo, kugira agwaruka rwabo ibondo byabo nabo nyene bubakane bumvikana, hanyuma urugo rwabo rutera imbere. Yego. Mwashoboye kutubwira ko mushobora kumenya umwe n'uwundi mu bibazo afise bituma ameze uku canke ameze kuriya. Akenshi turakunda kuvuga ngo iyo umuntu afise umutwaro kanaka gusanga umenga ni kiyingayi, kumbure naho ubu mucitayeko usanga akubwiye ijambo yishakiye canke akavuga ati turagerekerana, atabyo guca bugufi muri we birimwo, canke mu gihe umubajije nk'akajambo usanga akwishuye ibintu by'ingofe muri ubwo buryo. Mbega ibyo nabyo dushobora kuvuga ngo biba byagenze gute, aho umuntu ashobora kwiyerekana neza na neza ko
afise ububi kumbure atanuwo bashoboye gushwana mu bo asanze aho bari. Murakoze cyane. Burya rero tugendana ibintu byinshi kandi uko umubiri w'umuntu wubatse na cyane cyane no mu bwenge akantu kose kabaye karibika we nyamba mbariye nabi biribika, nyamba ngize akantu ntikagende neza karibika, nyamba dushwanye ntiduhuze karibika, nyamba muhira hariho ico banyononeye ibyo byose biribika. Ugasanga rero umuntu ariko aragenda mwibarabara wibaza ngo arakubona canke arabona yari karaja, kumbe ni bya vyumvira afise bibi biriko biramujana. Nico bituma benshi hari igihe usanga abana gonzwe n'imodoka canke akakwishura, hanyuma haheze umwanya ubwenge bugarutse akiyumvira ivyo yavuze akumva nabo nyine ntashobora kubitahura. Ivyo byose rero biva mu bibazo abantu bagendana. Burya abantu bagendana ibibazo byinshi. Naco gituma iyo umuntu amaze kugera aho ayumva ko adakontorora umubiri wiwe, akumva n'ubwenge hariho ibintu akagira agahinda, akumva umengo ntanezerewe, akumva umengo ubuzima bwamurambiye. Muri ico gihe abo bose mubo twakira nibo tuca twakira kuri kino kigo, hanyuma iyo asiguye agasigura tukamwereka imvo n'imvano y'ivyo bibazo, ico byavuyeko nico yokora kugira ngo abivemwo, hanyuma ubuzima bwiwe bubandanye. Murakoze cyane. Abantu nk'abo turabamenyereye, aho usanga hagize n'akantu mufa ashobora kugakuza makabone yuko mukubitanye kandi bitari bikwiye ko bishobora kuba ibintu birebire, kandi nashobore no guharura ati mbega uyu muntu ndiko ndagira uku nta handi hantu tuzohurira ndamukenere, mugabo ibyo byose akabyibagira. Kumbure aboye bashoboye kubitura murashobora kubafasha. Dufatiye kuri rino shirahamwe ryanyu, igihugu cy'u Burundi kiri mu mbona kazoza, aho mu mwaka wa 2040 kizoba ari igihugu cyifashe, 2060 kizoba giteye imbere. Mbega mufatiye kuri iri shirahamwe ryanyu mushobora kuvuga gute ko muri ko muja mu mbona kazoza canke muri ko mutwara abene gihugu mu mbona kazoza y'igihugu cy'u Burundi? Murakoze cyane. Twebwe nino shirahamwe mbere siniko nditera amashugwe, muga mu bantu bariko barafasha neza kugira ngo dushikire kuri ya mbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060, no kuri turimwo. Uti turimwo gute? Burya udatekanye ku mutima ngo ugira amagara meza, wiyumvire neza, ibintu ubibone neza, ubitumbereze, burya nta na hamwe woshika. Kuko burya kugira ikintu cyose gitora umurongo nuko utekanye. Burya udatekanye uvuga nabi, udatekanye ukora nabi, n'ivyo ukoze ubikora nabi. Twe rero iyo twakiriye abantu tukabasubiza ku murongo bagasubira bagatekana, ya mastresse vya bibazo bamamwo kwa gushwana ryashavu yamana rigahera, aca akora neza, aca atera imbere kuko aragira imigambi igatera imbere. Aha ndaguhaye akarorero, hariho umuntu yakoze ikintu agahomba, aca afata kumenga bose nibo bamuhombeje. Mugabo mu gihe bamusiguriye akumva ko uruhombo rubaho, akumva yuko nyamba yahombye nasubira inyuma arabe mbega byatewe n'iki, kuko hari igihe usanga nawe abifisemo uruhara canke abifisemo gusamara. Nivyo byose rero mu gihe hasabye impanuro umuntu akamwereka akamwumviriza kumva imvo n'imvano y'ikibazo yagize, aramwereka ico yari gukora akamufasha kugira ngo ayo mashavusha yo guta ibirake ku bandi kandi ataco babizimwo bihere, hanyuma we nyene yifatira ingingo, hanyuma abone ico yokora n'ico yokosora, hanyuma ubuzima bwiwe bushobore kubandanya. Ariko nkuko wabivuze aciye avuga ngo barandoze, ngo nico bituma ntungutse, ngo nico kumbe nawe yabigizemo uruhara. Aho hose urumva ni kwa kundi amaze gushwana n'ababanyi akabiyumvira kandi atari byo, yambona ko zoza ntishobora kwishikako,
kuko imbonoka zoziteza kushikikwa ko n'abantu biyumvira neza babanye neza n'abandi babona iyo batera baja kandi n'imitima yabo itekanye. murakoze cyane. Tugarutse kwa madame Kumbure, sinzi ko hariho ikindi ashobora kunganira kuri ibyo oye. Kuri ibyo noshobora kungana mvuga nti abakenyezi bo ubwabo barashaka gukora, mugabo kubera bikibagoye ingene babyifatamwo ingorane bagenda baragira, baje kutwitura turagerageza kubaha insiguro inyigisho ibereye. Nk'uko mfashe nk'uburorero simvuze ngo naka canke naka muri rusange, ugasanga n'abakenyezi iyo bariko barakora ibintu badatera imbere kubera mu rugo bama bagiriza bibaza ko mugenzi wabo ari wabariye. Kumbure abakenyezi ubwabo ugasanga ni kibazo muti gute, ugasanga umukenyezi yibaza ngo yarose uburenganzira bwo kuja mu mashirahamwe agaca yibagira ivyo yarajejwe mu rugo, ugaca usanga naho yotera imbere muri rya shirahamwe urugo rwiwe nagwe reka ararusubije inyuma. Aho rero tugerageza iyo batwituye kubaha insiguro ibereye ingene boshobora gukora n'ibikorwa by'iterambere mu gihugu, kuko iterambere rihera mu rugo, tukabigisha ko rihera mu rugo, n'ingene bafata umushinga ntayo wabo tukabibabwira, tukababwira ko atakuca wiganza rero ngo nuko waronse. Hariho abavuga ngo twebwe ntitukiri mu giseke turagenda mu bikorwa. Sawa, genda mu bikorwa mugabo ugerageze kwibuka n'ibindi ujejwe. Tukagerageza rero mwe nabo bakenyezi iyo baje tukabasigurira bakatwumva, tukaganira bakatubwira ibibazo bafite mu rugo. Hano muri shirahamwe turamwubaka ku buryo azoba umukenyezi afata iya mbere mu iterambere ry'igihugu, mugabo ahereye mu rugo rwiwe, ahereye ku bana biwe. Nk'umuntu yo kwishinga kugenda mu bikorwa mugabo abana biwe ntiyigera amenya mbega abakobwa banje uno munsi biriwe ngaha, tukabigisha ko bakenyezi aho bari hose bomenya ko yago ku bana babo nabo ari iterambere mu zindi. Tukabigisha ko ari iterambere mu zindi kuko iterambere rihera muri ibyo byose biri mu rugo. Abana bakuze neza ni bimwe twavuga bubaka neza. Ego tukabasigurira no kuri iyo batwituye turagerageza gusanura imitima yabo, kubereka intumbero, ugasanga baragarutse baranadushingira intahe bakatubwira ko twabafashije. Nkaha mfise intahe nyinshi cyane, aho nagenja hose bambona bakambwira ati madamu muradufasha. Ego sawa cyane kugira urugo rutera imbere nta bintu byo kunyegezanya bishoboka. Iyo hatanguye kunyegezanya haza mbese no kwinubana, kuko umunsi wo munyegeza akagufata ni hahandi atanguye kubona ko utari umwizigirwa. Rero abakenyezi batwumviriza bagerageze baba bizigirwa mu rugo, ntihagire uzobona ati iki nije nakizanye mu rugo. Mu bisanzwe bibutse n'ibyo basezeranye hariya mu ikomine, ni gushira hamwe ibyo mufise. Nukuri nta numwe abakwiye gucenga mugenzi we anyegeza. Nubwira abo bakenyezi rero nk'abo mwahuye ko nta byo kunyegezanya, no gushira hamwe niho bigira nico bimaze. Nagira nongere ko nti mukenyezi ucenga mugenzawe umunyegezi ico waronse uriko wikwegera kibi cyane mu mibano yanyu, kuko umunsi yabonye iyo telefone arashobora mbese kubera wamunyegeje iyo wayikuye agashobora kukwinuba ko wayikuye mu bandi bagabo. Mbega uwo munsi kandi biriho abo bantu rero nibajijuke kugira bazoshike kwiterambere, bashire hamwe uburyo bafise bwa bundi bwaba buke babusangire, niho usanga ingo zabo zigenze neza atavyo kunyegezanya. Ibyo rero baje ngano kuri turagerageza hakaza nk'ibyo biraza. Ego hariho amakaza n'ibibazo akaza avuga ngo je mugabo wanje aranshunga ibico ndose, nkabo duca tubigisha twe aje n'ukuri hajya bya biro mwabonye turicara tukamwumviriza tukongera tukamwigisha. Mwumvise ko turi nabura bakibaza yuko bari mu kuri, kumbe hariho ibyabazingamitse y'inyigisho zitabaho cyangwa ibyumviro bitabaho. Kenshi iyo tubumvirije tukaganira turabona neza ikibazo bafite iyo cazananye, dusanze cazananye kuri uwo nyene tuvaho tumwigishije cyane. Dusanze cazananye kuri mugenzi we turamwigisha inyifato yogira, amayeri yokora kugira ngo ashobore kugarukana mugenzi wiwe, kuko hajya kenshi biva kutamenya
bagerageje kurondera ikiyago nk'uko yababariye ko ikiyago mu rugo ari ikintu gikomeye turabahanura bagira ikiyago abapfasoni ntibagira ikiyago n'abagabo babo n'abafasha babo biba byiza gusumba yego muragize neza tutaraja ku musozo cyangwa tutarasozera kino kiganiro cyacu n'akaye kajambo mushobora kubwira bariko baradukurikirana kumbure bashobore kumva ko bikwiye ko bashobora guhurumbira kino kigo kugira ngo bashobore kuba bo kwinjira neza na neza mu mbona kazoza igihugu cy'u Burundi atangorane bafite mu mitima yabo. Murakoze cyane nkuko twabivuze kino kigo cakira abantu batandukanye twavuze ko hariho ugwaruka hariho abubatse hariho abagize ingorane ku kazi hariho abo ubuzima bwase hariho abo usanga bafise abana ku by'amashuri vyanka canke hafise ubundi bumuga ukutavuga ingeso mbi hariho nabajya abantu bapasiyonye bajya abantu bapasiyona canke abatama n'abatamakazi nabo nyine bashaka kuja mu bibazo bakihebura abo bose turabakira rero abo bose twavuze na cane cane abarundi muri rusange hariho abagira ibibazo akabura uwo yitura akabura uwo bimufasha twagomba rero tubatera kamo uwo wese afise ikimubakiye kuko hari umugani bavuga bati uza gukira ingwara arayirata abarundi benshi hariho igihe binyegeza ntibamenye neza yuko hariho abantu bize ibintu kandi bo bafasha kandi bagakira ku mutima mbere no ku mubiri kuko burya ugize igikomere cyo ku mutima wopfa umugira cyo ku mubiri kuko kiravugwa mugi cyo ku mutima burya kirababaza cyane kandi iyo ukigumanye kigushikana habi naco gituma rero twabatera kamo abo bose afise ikibazo biture abavyize babafashe kuko turazi ko bafise ibibazo bitandukanye kandi subwa mbere ntibazo bari bashasha n'abandi turabafasha kandi bagashima rero twosaba ko boduhurumbira hanyuma natwe ivyo twize tubibasabikanirize kugira ngo bashobore gushika kuri yambona kazoza na ryaterambere imitima itekanye abo babanye mu mahoro n'umutekano murakoze nagiye muri byinshi ni uvuga n'abitwa abifuza kubaka izabo barashobora kubitura canke umwe mu bashaka kubaka urwabo arashobora kubitura akashobora kubabwira ati jewe mfise uwo dukundanya ameze uku n'uku n'uku mbega murashobora kumbarira neza na neza ko uyu muntu afise imico ishobora kuzohura n'iwanje nivyo murabikora murakoze cyane mu bisanzwe ivyo byose turabikora bati kumwe nabivuga iyanka kuzimira irabira burya ugiye gurasaba impanuro muri kino kigo burya ugenda ku murongo mwiza kuko hariho inyifato zitabereye tukubuza canke tukakwereka ko zifise ingorane nuko mugenzi wanje atabivuze kuba jene hariho inyigisho tubaha kugira umenye mbega jewe ndinde mbega je nshoboye iki mbega umugenzi wanje ninde mbega mu buzima bw'iwanje nokora iki mbega uwo mugenzi wanje tuzokuzurana neza na neza ateza kuba ameze gute mu gihe rero uravye ugasanga ivyo byose ntabyo afise wewe ufata ingingo ukavuga uti umuntu uvira masiforoma yiwanje canke nabanze ace ngaha naha kugira ndabe ko duhuza canke ugafata ingingo ukavuga uti nabonye afise idefo iyi niyi je nanje ndavye ukomeze iyo noyigera canke sinoyigera mu gihe rero usanze yo gutuma ku mutima udatekana uca ufata ingingo ukavuga uti hako vyigwa birambabaza bikatuma ngira ubuzima bubi mererwa nabi nirirwa mu mutima numva ntatekanye reka ndabireke hakiri kare ivyigwa birantera ingorane umva rero bose turabafasha kandi bagaca byoroha gufata ingingo kuko mu bintu vya mbere dufasha ugwaruka
ni ukurufasha gufata ingingo ibereye ihuye n'ubuzima bwawe. Yego. tugarutse kuri uno mumama, mbega abamama murakunda kuvuga ngo urya muhungu ntuzomuzane mu rugo rwacu ngo urya ngo yoba umukazana canke ngo yoba umukwe canke ngo urya mukobwa ngo yoba umukazana. Muba mwafatiye ku miberere imeze gute nkawe we, baba babipanze gute abamama? Na cane cane nibo bakunda kuvuga ngo urya mukwe ngo siwe canke urya mukazana siwe. Muba mwabifashe gute? Nukuri ikibazo cyiza cyane kandi benshi batazi babikora batazi ingorane yabyo. Ubimubwiye wamenya ko bifite ingaruka mbi cyane. Ushobora kumubuza kuza kuba yifuza ugasanga aciye afata izindi nzira. Rero igihaze ngaho, igihaze kigaragara nuko abo bamama nyene bafata izo ntumbero nk'izo. Ni bamba mama bataganira n'abana babo bakiri bato. Noca ntera kamo rero mbese abamama batwumviriza, ganira n'abana banyu kuva bakiri bato ibijanye n'ubuzima ndoragitsina. Ibyo bintu niryo shingiro ry'urugo. Utagira bimwigisha hakiri kare azokuzanira nyene udashaka, kuko ntazomenya no kwifatira ingingo, azobanjana n'abaja. Ariko hari umwana w'umukobwa watanguye kurera kare umwigisha ingorane hari muri kino gihugu, nababwiye imico n'imigenzo. Abo bamama nibave mu gacerere nabo nyene baba karorero, hanyuma bigisha abana babo indero ibereye. Bafise uruhara runini cyane abamama, suko abapapa badafise uruhara, mugana nuko umumama yategerezwa kuba hafi kandi urugo rwubatse neza. Umwana w'umukobwa ategerezwa kuganira na mama wiwe. Kenshi rero umumama azobona umwana atigera amubwira ikintu na kimwe cerekeye ubuzima bwiwe, yibaza ikibazo ati ndafise ikibazo, aheza aze twiture tuzomugira inama ingene bigenda. Nukuri kuganira n'abana birakenewe. Abo binanira bamenye ko ari ikibazo. Nico gituma muri zirya formation tugira barya abajene turabigisha kuguruka, bakabwira abavyeyi babo ikibabakiye cose mu buzima bagenda baracamo. Uco usanga rero bigenze neza kandi benshi bakagaruka. Nkumvise umumama aherutse kumbwira ati nukuri umwana wanje kuva aho yaziye muri rya formation nukuri sinutaye umwanya, ubu turayaga kanyegera. Kera ari umwana yingungagunga nyinyegeza ntamenya n'ivyo arimwo tujwaju kashikashi. Ati mugabo ubu niyagombye kuva ahantu abimbwira insome nava akansaba uruhusha gaca bigenda neza. Ego Reka tubashimire cyane. Ego kuba ariko baratwumviriza muri kino kiganiro, mbega rino shina hamwe bashobora kurisanga hehe neza na neza? Murakoze cyane. Iri shirahamwe rifise ibiro aha ku Kabingo mu Carama ku mabarabara abiri. Yego mu ntara ya Bujumbura. Mu ntara ya Bujumbura muri komine Ntahangwa zone Kinama mu Carama. Murakoze cyane. Dushimire mwebwe mwese bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza by'Uburundi FTBB, ikaba kandi n'isamirizi isamiranira kuri 92 n'ibice bitandatu. Mwumvise ko cari kiganiro Kayangana Mukenyezi, aho twashoboye kugendera ishirahamwe risanzwe rikurikirana ibijanye n'ukuntu abenegihugu bashobora kuba babayeho bafise amahoro bivanye naho baba canke n'ibyo bakoramwo, kugira ngo bashobore kuba bafise ugutekana mu mitima yabo, kugira bashobore no gushika kumbona kazoza, kubera yuko bafise amahoro mu mitima yabo bagadondera iterambere vyihuse. Rero dushimire abashoboye kudukurikirana, mwebwe mwese mwadukurikiranye. Dushimire n'abashoboye kutuganiriza, bashoboye kutubwira yuko bubaka imitima yaba nabariya aye kumbure ibitagenda neza bikagenda neza. Kuri 76 amajana 869 amajana 866 canke agahamagara kuri 66 amajana 459 amajana 818 canke agacahamagara kuri 79 amajana 482 amajana 299. Turashimiye ino radio na televiziyo byanyu byatugendeye bikatuganiriza
kugira ngo dushobore gutanga intererano yacu mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane mukaba mwatugendeye kugira ngo mumenye ibyo dukorera ngaha hanyuma mudufashe kwimenyekanisha. Turabashimiye rero, turabakengurukiye kandi nejo nimwadutumira canke tukabakenera muze mutwitabe. Murakoze. Tubashimire mwebwe mwese, ariko tubahamagarire kwitwararika kino kigo kugira ngo gishobore kubafasha mu gutunganya imitima yanyu, kumbure n'abajya bose bashobora kuba batirimuka ugasanga bafashe abari bo bose uko bishakiye kubera yuko hariho uwashoboye kubasitaza. Abo bose barakigwa muri kino kigo. Tubahamagare rero kwijukira kino kigo kugira ngo mushobore kuja mu mbona kazoza mufise amahoro n'umutekano mu mitima yanyu ndetse no mu ngo zanyu zose. Rero ndabahamagarire kubana kumwe natwe muri kino kiganiro, mugikurikirane, mushobore kugira sabone na partage nyinshi, ari intererano mushobora kuduhereza, mushobore kuzidushikiriza atankomanzi. Ndabifurize rero kubandanya mushishikara mukurikirana imbonesha kure vyiza by'u Burundi RTBB, kandi nisamirizi y'ivyiza by'u Burundi samirana kuri 92 n'ibice bitandatu. Ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kubana kumwe natwe. Shimire na Kersi Darsine Irishura yashoboye gutuma amajwi abashikira ndetse n'amasanamu. Naho butaha. Radio Television RTBB Nijwe giza y'u Burundi bwiza.